Narabwiriwe ndaburara jengatungwa n'ijambo ry'Imana Narabwiriwe ndaburara jengatungwa n'ijambo ry'Imana ariko Lynka ngufise Narabwiriwe ndaburara kubera umudemo ivyo bavuga abidogo uhora ubibona cyangwa ntavyibona ku gatwe kiwawe. This is Flash TV, we shine to progress. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Ndashima Imana, natwe namwe mumeze neza aho muri hose mushima Imana. Kuri micro ni Lynka ishima, kuri micro ya mbere, bane ya mbere. Iya kabiri nundi muntu. Unaho ninde? C'est la première fois tubonye isura kuri Flash TV 257. Ndabibutsa ko yari Flash TV. Ntahandi musanga Flash TV atari ngaho nyene. Kandi ntahandi musanga ibintu biri fresh atari ngaho nyene. So kenda gutumire rero monsieur. C'est le monsieur mushasha ngaho kuri Flash TV vache. Je vais vous dire beaucoup de trucs là. Flash TV araberewe cyane. Cyakaba ni boga. Atafise imishatsi yera donc c'est beaucoup de trucs. Kenda guha ikaze monsieur. Ndabwira ati karibu cyane kuri Flash TV. Murakoze cyane. Araberewe cyane. Cameraman uze kumwe ndagusavye umwerekana. Guhera hasi. Bash. Uya rero mu miseze bamaze imisi bavuga yuko hari haba journaliste asigaye basumba kwambara abasani. Bamumubonye rero kiwe brand. Cyamta mabona ko musani. Musani nyene cibona. Meze neza. Meze fresh man. Kabos. Yeah man. Meze neza ndashima Imana kabisa. Kuri telefone yanje akantu kanyuma kanitse ko kwizina giwe ni Kabos. Donc ndaguhaye kazi Kabos kandi en plus yambaye nk'umuntu w'umuboss. Kwambara nabi. Shaniti. Kwambara nibisanzwe. Mabagi. Kwambara nibisanzwe. Allez montre. Uraho ikaze rero aha ni Flash TV ni ryambere hashitse reko twidondora tubwira uburiwe hama tusho kubandanya tubwire nisho suzaniye ngaho. Ndabambwije mwese abakunzi ba Flash TV abakurikirana Flash TV bose aho muciye aho muhagaye hose umuryango wose ndazi ko abantu benshi cyane so ndabaramukije cyane mwese abanitwa new face ushobora kurenza ko Kabos gatoya ariko Kabos gatoya oyamo hajya urinze ugira yonyene iyo zina irinze kujaho yitwa Kabos none yumva ko ari gato ariko ngo gato karakura niko gakura de so nkabandi umuririmbyi mushasha as new artist nkabandi nibaza ko byitsa kuyaga hagati ngaho nyene arabikaze natwe turakugumbiriye mu izina rya Yesu amina turacari mu kwambere ka tukifuza n'umwaka mushasha mwiza tusangire twifuza n'abakunzi ba Fresh TV abakunzi ba New Face muri sangi bagiye kumukunda muri party yo kumukunda nyine ibikorwa byiwe nagiye kumugira crash bose arabaramukije mu izina rya Yesu tena mwese ndabaramukije nta kibazo kandi wese ngo azobakira mu izina rya Yesu bose barabikaze kabisa nta kibazo voilà ni umusore navuga yuko umusore aje muri carrière musicale kandi aje abizi umaze kwinjira ugati aha ninjiye ko yuko nabonye iyo tawanda ifise tudaje kure hingi abanze atugire kapera kadogo ivyo bya kapera abantu batabikunda ako twe kugira making show kuri muririmbyi tubanze tuje muri mood hano umukinyi wa comedy muramusaba kinye comedy adutwen atantwengeje ntabari mu comedy je peux pas vivre sans toi yarashyize muri mood oya umva Narabwiriwe ndaburara jengatungwa n'ijambo ry'Imana Narabwiriwe ndaburara jengatungwa n'ijambo ry'Imana ariko Lynka ngufise urabise byose kuki ufunga amatwi umva nuko man rero hari iyo phrase ivuga ngo Narabwiriwe ndaburara ngatungwa n'Imana uri kwete yandi sure kubera ko birabaho kandi n'ibintu bimaze kumba ko mba I'm sure ese ufise Imana cyangwa ufise undi muntu kanaka mabitawe fresh Narabwiriwe ndaburara yego atungwa ijambo ry'Imana ariko Lynka ndagufise sivyo ariko ndagufise yani ndashaka kwibera uko nyene just numva ko just when urigera ariko nkekudakundana exactement naho nyene ndakubajije wabwira ukaburara ko ufise Imana cyakure ko biramaze no kumba ko man
Narabwiriwe ndaburara kubera umudemu. Okay. Ariko biragoye gutahura. Oya. Igihe uzoja mu rukundo bya fresh ntuzobimenya. Biratahuritse umuntu hamaze kuja mu rukundo. Mugaje ntibiranshikira. Bizogushikira. Nibaza ko binazonashikira. None uri kuragira jeune uba uri mu masenge canke ni jase wabuze umwanya wo kurya nyine umutwe wawe. Uko biri kose ashoboye kubura umwanya wo kurya kwera umudemu. Indya ziri ngaha ziri ku meza fresh ivyamwa amaji. Ariko kubera ko hari aka message urindiriye ukaguma wumva just umeze fresh ndindeye ka message mane yase kwandikira ukaguma urindiriye donc no muri resto murumva ko ntari bindi riyo nta kibazo man love urukundo ufise ingufu nyinshi naho kuri inspiration ndirimbo basi ngaho nyene ibintu bibaho ku bantu bishikira abantu sibyo ko naje byashikiye one time ariko ntibizosubira abana ko kwica ahubwo donc urusuri ko bitava kuri kote yiwanyu canke murabavanga sana bro sinzi ariko kuri kote yiwanje je barampemukira bose baguhemukira wewe tubwire basi kuri uwo nyene yatumye bigenda ko yatumye bigenda uko ni bampemukira mba niho mvuga ko baduhemukira yamuguhemukira bivuye kuki yarampevye yaguhevye kubera iki sinzi yabwiye je nyenda kuretse yase kunyandikira okay yagiye mu ntuzeya yagiye USA maze uja USA naruka ambwira ngo ari kwishure umwanya ibintu nk'ivyo nanduka ambwira ngo yaheje amashuri imyaka 2 rahera iyo myaka 2 yose mwari muri Lynka twavugana ariko para vyataye nkabona yanyimu umwanya avuga ati ari busy cyane n'amashure apero ngaho nibazaheje amashuri kumba ari busy cyane n'akazi yambwira ko ari busy cyane n'akazi aho ku mastatio nibonera abazungu ariko mu modoka urumva ni hatari byakawuse uko nyene ndakauka mutima uri kumbwira ko wari wamuhemukiye oya niwe wamuhemukiye namukunda yabonye ko ariyo kutakiri devo yo ko ukika mu Burundi canke kabonye ko ndumunyuka ko yamaze kubona abazungu wala tikmena new face new ari aje muri new generation yo kwigwa kaburara ivyo nyumva bibenye bigoye cyane new generation yabonye cyane kafisi yotana ko arazi kuririmba bien sûr yabonye kera cyane bivanye nabo twakuranye ndimvira kubikora ariko sometime ndabyihoza wabyihoza kandi warabonye nabyihoza ariko nkaguma numva ingufu zifosi nkaguma numva umutima umpatira kubikora so rimwe na rimwe igihe kimwe yashanavuga ati reka let me decide chanda deciding nyene kubikora yeah bageze nko new face iwabo ni he exactly iwacu ni mu ntangozi ewana hara mu cyaro ndani ana ko ndumunyacaro binaboneka oya ahubwo ntibiboneka kubera iki umwana nyene hari ingozi kabisa cyaro aramanuka yamanutse ryari yatanguye ryari yagiye muri studio ryari munsi wa mbere kuja muri studio nagiye muri studio kera cyane mu mademi 14 15 guco kubera ko najana nabandi batipa bagenzi bagiye gukora nanje nkare byo bakora kugira ngo ndiga ubumenyi butandukanye ariko my song ndimba yanje nayikoze mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa 10 mu mwaka uheze nayikora icloser yeah so no navuga ko ariho natangiye kuja muri studio nkore ibikorwa byo wanje hama kumanuka namarose kera kabisa abaje kera nje kwiga cyangwa mino nyene biranga ko ndanasubira inyuma sha abantu bose amanuka nk'umufuko sinzi ngorane bisha byanka ko umuntu asaba ko mutagenda gukorera hari iwanyu ruguru biragoye gukorera kubera hari nta balinka bariyo no bano bari mu beza hari inko basangayo ndi kuvuga umuziki reganye nivyo ndiko ndakubwira no muziki urakeneye balinka gucisha kuri TV hari abana bari none duhamagaye turaza ugakora biroroha kweli ni sakazi reka tubaronde nta kibazo yega ni online nyine aho katubaronde nta ngorane katubaronde voilà new face arageraje muri carrière aho entertainment y'u Burundi irimo ibintu byinshi bitandukanye byiza n'ibibi ariko ugerageje kuraba partie nini canke pourcentage nyinshi kuri 100% ziri muri mu kwidoga myidogo ko badashigikirwa hakora kimenyane ibintu byinshi bitandukanye muri iyo nzira
new face winjiye ivyo yari matatu wari uyazi canke ukuntu entertainment ipanze wavyinje mu bice canke wayimeye canke ndaje uramaze kuvyumva ntabyo nzi ko ndabyumva nabyinjemo ndabyumva yeah donc uri muri winjiye muri carrière udafise kuri nyuma udafise promoters bari kuri nyuma ntaho ushobora kugera cyane bonyene bakagushira hasi wewe ubunyene muri mu gutangura kwawe uri kubigenza gute mu gutangura kwanje kugenda gutora byagenze gute Cewa ndonde nakurondeye uramfasha for free ego nabandi no ikibazo nakubajije ivyo bavuga abidogo uhora ubibona cyangwa ntavyibona ku gatwe kiwawe nibaza ko niho nkitangura kabisa ndacabise umwanya muto cyane ntavyo ndabona Ima nzobibona maybe nkejo canke igejo I'm waiting ariko for this time ntavyo ndabona kuko ndacabise umwanya muto cyane kabisa ego kanizere ko ntazobibona ko byo mbabaza byo kubabaza ariko ntavyo Imana ishimwe ko tavyo rabona ariko ni umwuga mwiza iyo ukora bien sûr udakora urumva nyene ntibashobora gupromotinga ariko antukangira biba bivana kuko maze gukoresha emission abadirivyi benshi novuga bakora cyane mugabo bataranka opportunity zo kugira kure bakaca bidoga ko ari aba DJs batavuze indimbo zabo promoters batabafasha ugasanga bari kwavugana ibintu nyene by'ikimenyane kwa ibintu cyo cyaba DJs nubwo bakivuga aco nyene nico cyamaze ukibona ukora dibuka time twagiye muri arena ejo bundi tubicara muri arena mu DJ araho niba ikaravuza ariko mu DJ sinamuvugira nga yavugije imiziki y'aba Nigeria za soko za za enjoy zo muri Tanzania yavaho yimukira mu Rwanda avaho yimukira muri Amerika turatuma imeza twe twicaye ko turatuma utipe wa mbere genda hariya ha DJ mubwire turasabye indimbo y'abarundi urumva bwa mbere ari kausha turatuma n'ubwa kabiri ari kausha bwa gatatu niho yumvira aratangura abavuza indirimbo z'abarundi naho nyene bavugije nka zitatu so nahavuye mbonye yuko ivyo bintu kabisa ari byo true 100% barakwiye kwikubita agashi kabisa nabo batumva bose kuko kundi iby'iwanyu ni sawa kandi atari bo babikoze nta wundi muntu azoza kubakorera ariko gushika kuri iyi saha turi mu kama ho gukunda ivyo wacu bivanye n'ivyashitse bakabona yuko bikenewe gukunda ivyo wabo wowe ugerageje kuraba genre ibintu bimaze imisi bibasa no bivuga byose uko ni byinshi aho bamwe bafatwa nabi abandi bagafatwa nabi mu buryo butandukanye mu entertainment wowe nk'umuririmbyi wowe uri kirinjira kandi umwana burya ari karakura ni wakura yandaritse akaraba icyo azohindura ni yakura canke icabona kimeze neza ashobora kubandaniza wewe nka new face uri kubona situation exact shaka umbire situation exact mu kuntu yibona muri iyi industry nyene winjiye kintu cyambere kinjohera ibyo bakora abiko biraza bihindura ibintu bimwe nyene mu Barundi kuko nibaze ko ata muntu yo gukubita ubwa kabiri akuziza ikintu fulani asubire n'ubwa gatatu ijya kane usubire ico kintu nibaze yuko abo nyene babidukora badufata nabi muri music nibaze ko abo baba bariko barabikora nabo nyene babibona ko musaba izotuma bagira iki bahindura nk'akarorero nka Starboy bivaye n'imvo kanaka yarafashe decision aravuga ni je sinzosubira kuja ku kibuga c'indege kwakira muri ibyo avuye mu Rwanda cyangwa umunyarwanda aje ngaha mu Burundi yafashe decision kandi ndazi neza ko ari nandi mativi mugiye wasanga TV zose zo ngaha mu Burundi mwarundanye hariya kuri airport twebwe mu festival sinzi nkeka nakubonye ariko sinzi nkeka wari wambaye kundi kuntu winyegeje ariko mugiye wasanga izindi TV zose ziri hariya benshi bako barahekana no ku migongo kugira ngo bafate foto umunyarwanda so birababaje cyane mugihe umunyamahanga aje ngaha mu Burundi usanga ari kibazo yakigwa ngira na famille yiwe yonyene nta ni foto nta ni iki ayo ugasanga umunyarwanda hariya kize gushuka naga postinga kubitwa copy stick ibintu nk'ibyo rero usanga ariko ntacu bikaca birange tugize tubona mu Burundi wacu bamwakiriye nka kujya bakira abanyarwanda ngaha mu wundi donc mu wundi agiye mu Rwanda ntitwigiye tubona ajya posts bajya abantu ajya amakamera nibyo rero bituma nimba dufise amaso reka tubone kure kundi iby'iwacu
natwe twige gukunda iby'iwacu ko bari abatipe mani barikunda vya hatari kandi bashaka abagaro hari nigeze ukoresha ikiganiro Fapasi yambwiye ati hajye n'icyo mutabona abanyaru bashaka gufata entertainment y'u Burundi bakayifata mu maboko niko bimeze kuko umuziki wabo mu Burundi ni nk'isoko y'umuziki wabo ubushatse ka collabo acha yiruka ino azariruka kandi bamwankira ubibona collabo baza kuzitora ino ama concert urabona ko benshi cyane baronka amasoko ino kandi baguma style badukorera ibintu bya fo so turakwiye gukunda ibyo wacu kabisa nibyo byogira akamaro cyane gose muri industry wewe de ta part ni kiyo kintu ubona uzohindura ku muziki w'u Burundi en general ijisho zohindura icyo nifuza guhindura nubwo bitoroshe kuba nogira urukundo hagati y'abastari bagenzi banje nibwo usanga abastari turafise ingeso kugira ngo yo kwigira bize kundi muntu si byiza man tuzopfa twese nta mpamvu yo kwigira bize kundi muntu asanga agenda kwandikiye hari service labda ndagukeneyeko ukanyishuraheza umunsi wose ibintu nk'ibyo si byiza nkasohora indirimbo urayizi ko yasohotse ntupostinge n'akantu na gatoya ntupostinge meme na link share kuri stati wawe kandi urazi ko yasohotse kabisa uri mu DJ urazi ko sitaki yigwira vuze ahantu hose aho uciye hose umwana wese nta makuru ufise mugabo uri muri arena kandi urazi ko n'abantu bayikora muri Kristal uri hehe uri kuravuza agahera ukamara show yose uri kuravuza utigeze uyivuza urumva ukamara show yose utigeze uvuza indirimbo ziko zirahitinga mu Burundi n'amahita abantu bakunda dukundane nyene tu just tweke imitima mibi nta kamaro kabisa so just nifuza kuzohindura nico ariko biragoye cyane kuko nta kintu kimwe turikunda ariko I will try ariko ntimwa muratahura yuko igame mama muri mwisaba urukundo hagati yanyu saba urukundo kuko iyo dukundanye ibintu byose biba byoroshe cyane gushikako biba byoroshe kabisa everything easy iyo muba muri kumwe noneho bavanga ubugirigiri bugira babiri ninde rero umudo wawe inspiration yawe ngaha mu Burundi ni benshi cyane kabisa wambaye ndazi ni statistaki kubera Jean nawe bigura mufana nawe bigura umugenzi wiwe dad kuba umugenzi kuvuga ko ndamufana sibye ko ndamufana n'umugenzi ni byose urumva he's my brother sorry he's my brother umuntu novuga ko twakuranye n'umuntu dufashanya ibintu byinshi cyane ndamufana uko arabishoboye man arabizi cyane go arabizi cyane so byose birimo nta kibazo kabisa ariko inspiration kurana henshi cyane kabisa ku bastari benshi cyane bo ngaha mu Burundi n'abastari benshi cyane ngaha bashoboye kandi ndabakunda cyane kabisa ni benshi cyane yego nabahe abantu abaririmbyi babiri wifuza kuraba ya biza babiri no bambeshe kuko nifuza kuraba abantu benshi ngaha mu Burundi kabisa ni benshi cyane bashoboye mvuze umwe babiri si question yo gushobora abo wewe umutima wawe genre ahubwo umutima waje ushaka nka 30 uvuga babiri gusa dushaka nifuza nka 30 ngira ngo 3 30 muwonga nyene mu Burundi nifuza nka 30 canke nka basi nka 20 basi tubwe nka 20 umva hose ciye ndabadondagura nazobaheza hirya yeje gusa ni benshi cyane voilà ni new face rero ashaka kuzohindura kuzogira urukundo donc kuzobashira mu rukundo ariko nko bivuze ntago ari ibintu byoroshe ubwo biragoye cyane hari habavuze ngo hari ibintu batiga bakuze hano batiga bakuze hariho n'ibindi biga bakuze mugabo byinshi na hari ibintu batiga bakuze ariko hariho ibindi biga dufate ufite 22 23 ans ntushaka kwiga gukunda 22 ans kwe base navuze dufate ngize umwana kweri n'ubwana niba ndafise n'ubwana ubwana yawe ufite imyaka myinshi ufite imyaka mikeya singa haganije Garanti c'est 24. Bon, 25. 25 ni bon. C'est 27. Non, va hai kondaza. Banakuze. Aya, cyaro mwana. Napanga, sina napanga na mariage sha. Mariage hadi ni proche. Mariage? Ni proche. Uje yunguka gute? Yunguka gute? Urazi rose umugore. Narachanguka. Erega proche ni kintu wunguka ku kwezi. Umugore si nyungu. Uca wunguka iki? Aba. Nabyo wamenye. Noneho bibera. Uca wunguka famille, uracari muto nabyo wamenye.
Okay, wumve famille. Kandi famille nibwo butunzi bwa mbere umuryango cyo kintu cya mbere ku isi Imana. Ko bibaza. Iyo projet. Bamaze kwa abantu benshi bafite amafaranga bifuza kuronka umuryango wabo babuze ukuntu babigo bararira. Bajya Cyane nturahurana. Ntawo baba barashaka. Ufite amafaranga. Uragenda atakindi kibazo cy'ubuzi mufise. Ufite amafaranga uragenda kuresha mukazana umugore hama. Akakwanga. Abose rero ugenda gutora ubundi akakwanga. Ikimana nemye nyamba. Cyangwa kamuzanye mubyare. Utavyane nta abdoption ntumba kucubaho ari ikintu wicuza mu buzima ko ikinabyaye none bari abana bashaka kuba adopter uragenda ukadopta nka batanu nyamushaka abana 10 ne wumva katari amaraso yiwawe ubaho wicuza man umwana ni nko tubivemo nabyo none nawe ntabyuzi nawe ntabyo basi fata hariho baravuga abantu bakuze ati umuvyeyi ni nkundi umuvyeyi ni nkundi rero wewe ushatse kugenda kwa adopter yari migani ya kera none ntaco n'umugabo mu Burundi yayifuza maso ya kera ntagiwe mu rutaro anayihoma nshira umugani w'ubu none ndabyemera umugani wo oya nta imigani y'abasokuru kandi basokuru kukibaci naho cy'umugani nuriho cy'umugani sintahiya nawe wowe uca nibikunda nibo bawuca gute man intahe cyangwa umugani n'umuntu nyene abafise ababitama n'umuntu abafise imvi apa nimbi n'umuntu genre jewe d'après moi n'umuntu abafise ikintu abasi ikintu akivuga aziko ahize agifitiye intahe yosho gishingira intahe muganka wewe oshinga intahe ibintu by'urukundo akavuga ngo sasa ngo urukundo sasa ngo love vraiment ça c'est d'après toi d'après moi hari yindi ntahe nayo noshinga kandi gasanga imeze fresh nta mwanya uhari nta woro Bekro zayumvisa gute man iraryoshe gusa nyine tujya twamura tubese ababeshe gute nta ntibwirwa nkabura ujya abantu bari capable apana ko urukundo kwa ndi muri jeune ndiko ndasenga ndashaka kubwirirwa mugasi ndaburara nta nibyo gusenga urukundo niba yagushikiye aya shaje ndifuza zo gushikira wowe siniba twazo nanshikira wowe uri legend ngo batagira inkunda man je sindi legend ariko ntacyo tu sindi legend gusa shima Imana kubera ko birajyana sana kabisa shima Imana ko bitaragushikira icambere hajyo ubukiri muri adolescence kuri muri adolescence ubukiri umwana nyene ubyinjiramo nyene urukundo niyo cucinga nta adolescence none subuzima nawe waciye sina nayo Narabwiriwe bazi sai kubera iki man inyuma y'adolescence kwanza guhaha adolescence yiwa yaguteye kugirika ukore mu buzima tazapfa wibaje jewe Cheko yanteye kwirirwa nkakubwirwa nkabura. Jewe nanje manje ngetwa. Usanga na catastrophe ninge je. Usanga abavyeyi biga kwiruka ko bonashige nta je nta catastrophe. Umwana wacu aragiye. Na catastrophe nagize gusa adolescence nyene urazi irakora ibintu bitari byiza. Bana bose muga bivanye n'ukuntu warakuze bivanye naho warakuriye bivanye naho muri kumwe muri iyo myaka ari gihe usanga atama catastrophe abayeho cyangwa usanga nyene arabaye nyene bivanye amaraso wewe wakuriye heno muhira wenyene abavyeyi nta bana mwakoranye batayi banje yaba bararongo sanga bagutanze kurongo ukinga mutayi banje afise 15 afise 15 yewe yarongoye cyangwa yarongo aracari muto ariko muhige basigaye barongorwa ba 15 16 niho barahita ku ishuri bon jewe nta adolescence twagumye twagwanye donc wewe nyamba muri adolescence ya warara utajyanye canke nahise agafone iye sintahe ushabushye ntikarambisha n'umuriro naguma muri charge nagumuko ndinde message shit kubita gihe ufite abayex bangahe asanga afite abayex nka 15 abayex Bugisha kuri mwana bico gihe usanga usa nka ex nka 15 ex mu Kiswahili bavuga gute nta Kiswahili nzi baje mu Kirundi igara abantu batumva ex neza cyari ex umukunzi mwamwara canke uwo umukunzi mwahebanye umukunzi mwahebanye uje ntimwahebanye mwarekanye iby'urukundo mugago hebana ntushaka guhebana hajya mwahebanye Nishuri cyo kibaza hajya mwahebanye mwarekanye je by'urukundo mukabandanya nyene mubonana uko nyene kuko ntimwahebanye
ikiza mfise aba ex benshi ariko ikiza cabo tuguma turi close tuguma turi abagenzi aho kantu rero nyabashare waza kwa bikiganiro atokana abo ngo bose avuga utuntu ngo urumva ngo jex ngo sindimo hari rero utuntu bahungu haraje uzama ngo je ngo bijya ivyakera ngo abantu babono ngo ex ngo mu ex ngo tuguma turi abagenzi nta mpamvu yo guhebana n'umuntu gagoye kugera muterana amabuye aho kantu ne ko mixes mu muco mugashirako nta mpamvu kabisa aho kantu ko gushaka misi yose erega nawe turi close nawe nibyo byumvire kabisa kuma tuganira nyene bisanzwe nk'abagenzi mwibukanye nyene twari byo kwibukanya just abagenzi nyene akwibuka cyo mugira ati sawa ex kabisa sawa ex banga ex expert kama 26 hivi sio wengi 26 ni abo bose mwakundana mu ndu zibiri cyangwa entre ikibazo umwe wese yarakuraza utajyana oya umuntu yatumye gusa ndabwirwa nkaburara numwe gusa muri abo bose abandi bose bari by the way bara ariko umwe gusa Lynka arasa neza kwe abo bandi ntibasa neza umve muhungu oya ariko gusa neza no kurenga haro kintu bita do plus yari do plus yararenze abandi nawe arashaka gusanga dukoranye n'abakobwa nka bane mu rimwe tweda duhebana n'umwe ariko benshi barampeba baramfata se nababwiye atwe ibintu nayivuze kare turishira ko atari utabacamwe cyangwa utabacinyuma cyane amakosa yava kuri umwe niwe yampebye abandi niwe bahebye yatumye ndaburara niwe yampebye abandi niwe bahebye abandi benshi twarahebana ariko turabagenzi abagihari bose turabagenzi abakiri ubu nyene utuvuga kandi benshi baragiye ku bagabo ubu tuvuga no Lynka ayabo kese unyemereye niyo mpamvu ari karavuga ibi bintu kese unyemereye ni ya ari Lynka ntiyari ko ari karavuga ibi bintu kese unyemereye ya uri Lynka ntiyari ko karavuga kese unyemereye nce ndabwirwa n'ubuntu oya jewe ntiwobwirwa naburara vraiment cyo kunda just no kubaza ubu nibaza ko bitazosubira oya bizosubira gusa kingiye kihe yari adolescence voilà ndibaza muramona rero ni new face ko ikwiswe new face mfata yihobasha nibagi izina ryawe riri original izina ryanje y'abavyeyi nitangira ubuntu Eric new face pourquoi ni face parce que sinzi igifaransa bacigisha ndiko ndaderanja byatari ndiko ndandika indirimbo ayibona new face kubera ko new face ko atatahura iryo jambo mu rurimi rw'icyongereza hama rigasigura ishusho nshasha ishusho nshasha nayo kubera iki ndi umuntu akunda utuntu dushasha kubona no munsi nejo bitandukanye kubona Lynka nimba ndamubonye no munsi ejo ndamubone mu yindi shusho ndakubonye wambaye utuboro ejo ndakubona wambaye utundi ntarinzi umva ni new munsi canke new face waje nyine uri nka new face visage nyene shasha muri entertainment ndiko ndagusigurira impamvu kubera mvuze iyo ntabwo byo babikuye kubera ko sinzoguma ndi mushasha zogege entertainment imenyere sinzoguma ndi mushasha gusa ni kubera ko iryo zina narikuye kuko numva muri jemba numva nkunda kubona ikintu gishasha banumva nkunda kubona akantu gashasha kwambara akantu ntahorana kuronka akantu canke promise unyemerera akantu ntari nsanzwe niteze njya muno munsi nzi ejo Lynka zo telefone ambwiye akaboro kameze ukuntu yani mbeho nziko akantu gashasha ya nigi aho niho izina ryavuye kabisa buri muntu wese afite akantu gusa ni bomb kandi urukinga neza ikirekere badashobora kumva muri kamera kandi amota neza ashobora kuba yisigana pafume bon ni umusore mwiza umusore yitaho birageshe kubona umuntu yitaho kandi birababaje kumva ngo umu artiste ngo umuntu muririmbye ariko bariko bamupostinga ku mapage ngo yambara nabi cyangwa agira iki gwasumbye kwambara n'undi muntu ntibiryoshe umuntu w'umustar aba ibintu bi characterize umuntu w'umustar n'ibintu byinshi en général bon en principe umuntu nyene we arukinga nko kama umuntu mwe kavuga umuntu musane kwete donc biramusa merci beaucoup gusa ntimudrage pardon les filles ntimudrage parce que abafie baradraga ndakubaza hajya wowe mukobwa akudraze uremera Jean murabiyaga ko nyine ukemera canke urimo abandi je nta mukobwa yandasha ngo nemere ngo abasiye kuyene vana na mudu burimo ufata kuri mudu nziza
muri mood fresh muraganira okay je kuntu umeze umuntu wari wese anyandikiye canke turavugana kabisa ko byo biri kose kwakira fresh aho urabemereye ndagobavuge nta kibazo nta ngorane gusa nyene tu nta kibazo adafite objectif nziza pana byo kunderanja bako ndafise ubwanwa ndakuze ashaka uri serious kandi mwumvise ko ari single ntawe nshaka wavuze kuri single ko be nshaka twabikukura Jesse nashaka kuresha okay nta kibazo je basi nzokuresha nimutondesha oya nzondesha nda gupropose nda ngirira bya bindi byo nda gufukamira oya Imana yonyene yo ngo atari legend ngo bafukamire ntuze agiye wasanga na promise wasanga atwayete yafukamye nta wamenye eri pro nawe nyene ni hatari ni ibintu ni eri pro canke ni rinoje eri pro rinoje ni bavuze ngo ntarije bose ni sawa voilà ni new face rero turabashira indimba muri commentaire muze kwiraba vraiment abantu bafise ibintu by'urukundo muri bo urukundo mugabo burya Imana ngo yatunye mu rukundo urukundo ruzokamara rugwambere ruzokamara ruri hejuru rero vraiment muze kuraba gasanga karatesa kararyoshe karatesa bya danje karatesa vraiment urakabona kandi karashobora gutuma urashobora kukifashisha mu kureza tujye tuntu rero yo arakata gatoya arakata gaca akamurungikira mu crush donc urashaka gufasha unyambura iko ufise aga crush hariya uri kuratereta hariho amamo ushobora gukuramwo donc ashobora gufasha umva ntibabitesa rero dusa n'abarangiza ikiganiro cyari baramurangikiye dusa n'abarangiza ikiganiro reka happy ni sister wanje man sister wanje ntaco ni sister nye ugira akajambo tubwiye kanyuma rero akantu nobabwira cyane cyane nk'abakunzi b'umuziki ndundi kwanza biraryoshe kabisa kubona umuntu wiwe yateye imbere biraryoshe kwipfuza iterambere umuntu wiwawe hadukundane kwanza tugire urukundo hagati y'iwacu dukorere hamwe twese hamwe aba DJ aba promoter abaririmbyi abafana twese dukorere hamwe kugira ngo at least dukunde iby'iwacu dutume ikintu cy'iwacu kigera kure cyane habaho hamisho nasaba abafans kurande b'abafans bandanya kudushikikira YouTube yanje ni new face ka boss amani n'indimbo ushaka kuyitora ama kuzindi account nkoresha social media nkoresha Facebook nkoresha Instagram nkoresha Twitter na TikTok aho hose ni new face ka boss ushuntora fresh bitagoranye tukayaga ari nkino tumenamwo turavugana ukazimenamwo ari mitahe canke tuyaga ibintu by'akamaro ari urukundo ibiki ibintu nk'ibyo urukundo nirwo rwa mbere man tugize urukundo none urukundo nyene abantu bose pana by'urukundo Yesu uko nyene n'ibisibyo niko navuga canke uca kandi usanga ukundana none no kwankana kumuvuga ibya za nkundo zazi man none no kwankana kubera iki cyenda kundana kundande haje kundana bose uri ankouple cyenda couple bose Lynka cyo bacyara baguhevye ubunyene je nabwiye umuntu aguhevye abakwiye kuheba ushagira ubwo okay hama nkanabasaba kugira subscribe to my channel YouTube mugakurikirana kajya gasonga kanje nyene closer hama ikindi naco ndabashimira cyane kuba muri ko murabikora fresh mu gukurikirana Fresh TV babikora fresh nabonye na Fresh TV ndayishimira cyane kabisa fresh nyene ubundi ni ibintu biri fresh banyakiriye ahantu hameze bien akayaga ka bien nzogaruke tuzoza senga ariko nzogarukana n'umukunzi ubona ndira ibutse ntari senga kandi umukunzi wamufenga hanyene sawa bizabiryoshe sana ndishimye kabisa cameraman Bogar hariya thank you so much so ndishimye cyane kubana namwe kabisa twishimye cyane wakunze kwitaba invitation yacu biraryoshe ushaka kubona 2024 fin twakoze fin ngo mvuze kuri fin nta kibazo 2024 ari umuntu akomeye cyane urumva nyene yashite kuri rêve ziwe donc rêve ni Kimberg rêve ni revoir vraiment revoir cyane ya vuga icyongereza basi kuko nubitwa cyo mukundana
Sound like dreams, yeah? Dreams, Yeah. what's the dreams yawe? Okay. Donc biba biryoshe ni iby'agaciro. Bon, icambere ni iby'agaciro kuri ku ma televiziyo so waraciyeko. Yeah, biraryoshe cyane kabisa. Biraryoshe, ikintu cy'agaciro kuri wewe personnellement, ni iby'agaciro ku gihugu, donc biratuma idrapo y'igihugu iduga biciye muri tara yawe. Voilà. Ndabashimiye cyane rero abakunzi ba Fresh TV. Mwakoze kudukwikirana kandi merci kubyo mukora ku ma effort mugira turabibona kandi turabishima kandi nibaza ikibazo cyose muza kugira muri kibazo muri commentaire cyane mugende nyene mu mabaze kujye nyene babwiye sinzaza sinzaza mugira ama screenshot zo mushikire nyene kuri kabos new face kabos comme ça ibintu bishobora kugenda fresh ndabakunda cyane rero bye bye Sara kantu zaba mugira I don't know. Introduction. Kija kaboro kama intro, kankore kama ending. Baseze basi mu gifaransa gusa basi twumva. Oui, c'est bon. Il fait ça mon ndabivuga nyine ndiko ndavuga j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aha. Andanya no. Guys, ndabivuga yetu babiri yabaye Mbwiye bukanya. Ndakunda cyane rero. Bye bye. Peace and love. This is Flesh TV. We shine to progress.